bivugwa ko uno mugabo yaragifitaniye kontra yamaze kuba yumvikana Manchester United ariko hasigaye ko Manchester United iriha amafaranga agera ku miliyoni 10 kubera ko agifitaniye kontra equipe ya Sporting Club de Portugal. Uno munsi yazindutse hasohoka amakuru avuga ko Ruben Amorim mu bundi ari buzana na staff yiwe afise hariya muri equipe ya Sporting Club de Portugal. Hakiongeramo nakandi kantu ko kwa Vertis cyane se guha umwanya equipe ya Sporting Club de Portugal na ikisuganya mu bijanye no gusubiriza no mugabo witwa Ruben Amorim azosoze. Nanabonye batangwe kwimvira bagiye batandukanye ariko hanini nyuma y'izo miliyoni 10 n'ibindi bigiye bitandukanye Manchester United banjeje ku accelera ariko equipe ya Sporting Club de Portugal amakuru akoroka mu no mwaya yabwira ati tereka ko izindi miliyoni 5 mutware na staff sino biraza ko bigenda vyikwega. Manchester United ishaka ko Plitar ku munsi wa gatanu uno mugabo aza ko ari karakoresha imimenyerezo mugwi wa Manchester United. Haronde ya miliyoni 10 wiwe bagomba guba agira bamutanga ko Sporting mukorosha ibiganiro byati ko agomba kujana na staff yiwe kandi natwe tukaba tugomba kwitegura uburyo tumusubiriza ongera ko miliyoni 5 na staff mutwara umugabo witwa Ruben Amorim cyane ko nawe agomba kujana na staff yiwe agomba kujana na staff kuko Rudi Van Nistelrooy yamaze kwamenyesha ko umugabo witwa Ruben Amorim akinjira rudarasoka Pascal Rudi nawe nyene biragoye kuno munsi ari bugume muri staff ya Manchester United mugihe Rudi yari yarasabwe n'uno mugabo aswe kwizina rya Erik ten Hag mugihe abakunzi nako abarongozi wa Manchester United bazanye umugabo yitwa Rudi Van Nistelrooy kugira ngo binakunda afashe cyane witwa Erik ten Hag byariko biragora yitwa mu legende wa equipe ariko kandi yitwa ko ari umwe mu bagabo bavamwe na Erik ten Hag ikize ngo no munsi ere ya Erik ten Hag igera muri Manchester United birumvikana ko na ere y'umugabo yategerezwa kucava yari igomba guhera bivanye no ko ari yaregana muri Sporting ariko ubundi amafaranga bariko barasaba sinzi ko abo no muri Sporting bamaze kwemeza ko nabo bavuga ati Amorim akagenda jana na staff yiwe sinzi ko abonye ibivugwa ku mugabo witwa Ruben Amorim avuga ati nje ngishika kwa Manchester inyubako zonje zirashingiye ku mugabo yaburi wicizere yitwa Anthony zirashingiye kuri Bruno Fernandes zirashingiye kuri Marcus Rashford ergo no munsi Rashford yarabuze umumenyereza equipe nationale y'abongereza iramaze igihe kigera nko ku myaka 4 canke 5 idafise umunimero 11 mwiza kubera absence y'umugabo yitwa Marcus Rashford atari ko ragaragara au niveau mondial donc au niveau européen atari ko mwiza bisigaye ngo Amorim akaza no gutanga icizere ku mugabo umumenyereza ikintu ca mbere ndaba niki est-ce que ukoresha uko préparateur physique wakoresha gutabakinyi kuko uno munsi ufise equipe ufise préparateur physique mwiza ukabura umumenyereza nubwo ufise nivi bayabaye Manchester United ifise abakinyi beza harakeneye gusa umumenyereza ari serieux ndavuga ati Anthony ndagukeneye mwibi utabimpaye ndagukaraba pour du bon tuca dusura kubona Anthony mwiza asuma Anthony kwa Ajax ivyo yoguha sivyo Manchester United yoguha Manchester United kuguha Marcus Rashford mwiza equipe nationale y'abongereza iragaruka novuga ngo ku rugero ko gusura gutunga Saka mwiza no gutunga umunimero 11 mwiza ariko ivyo byose bizogaruka habaye iki Manchester United yagarutse ku gwego rushimishije rero umugabo witwa Ruben Amorim kwinjira muri equipe ya Manchester United vyari preview ko bashobora no gukina na Chelsea ahubwo banamufise mugabo no munsi nico Manchester United irikiragwana na Manchester United iprevoya kuzokina na Chelsea muri weekend ku munsi w'Imana bafise Ruben Amorim mugabo Ruben Amorim abwira ngo danko Sporting Club de Portugal yabwiye ati twebwe Ruben Amorim mutwaye par surprise turafata umwanya wo kwitegura kugira turondere musubirizi wiwe nukuvuga mu ico gihe Manchester United irariska kuzogera ku munsi wa Mungu itararo nka Amorim ariko Amorim akiza muri Manchester sabwiki turafise Garnacho mwiza turafise Kobe Maino mwiza turafise Amad Diallo yabuze umumenyereza mwiza turafise Anthony yabuze umumenyereza mwiza turafise Sancho ari mu ntizanyo eske Sancho aragaruka cha biragenda gute turafise Bruno Fernandes nubwo ariko aja mu myaka y'abakuze ni Fernandes no muzi nemeza ngo kwa Manchester nta kintu kimwe bigeze bamahobwa yabahaye ivyiwe bivuze ngo Manchester umumenyereza mwiza agomba kuza ni rongo umumenyereza mwiza Amorim aratuma Manchester igaruka kuri niveau urugogo hino munsi match 9/27 ariko ni yehe muri hariya muri Portugal ni mukarera na Ten Hag muri Ajax d'Amsterdam
ariko si bose bagomba none Arne Slot nariko ararisisa erega Slot ariko arayisisa mugashikiye muguzuye n'umusekipe rege n'umusekipe ya Manchester yakozwe ko no gufunga umutwe kwa kuhura mugabo yitwa Ten Hag gusumba ibindi byose none ufise numero 10 nka Bruno ufise aba wing nka Marcus Rashford na Leandro Garnacho Amadi Diallo ufise Anthony ufise Zirkzee ku numero 9 ariko na Rasmus Højlund ufise Kobe Mainoo na Manu Ugarte muri mediane ufise defense ni buri ari abakinyi bagera kuri 5 ugomba gutoramo babiri batangura muri irimo Delight ikabamwo Yoro ikabamwo Lisandro Martinez aba barakwiye ufise equipe ifise Daro na Noussair Mazraoui equipe ifise Martial na Lucho nivyo amwe bari mu mvune mugabo côté effectif Manchester si equipe mbe si equipe itosinza West Ham si equipe itoronka ni buri kibanza ca 4 canke ca 5 nuko rero kuri equipe ya Manchester United bimeze no kurinda tukaraba ko mu menyereza mushasha Ruben Amorim aza kuba yinjira muri no equipe mu kurangizanya no muri English Premier League. Pep Guardiola tindibaza ko nyuma ya trêve internationale y'ukwezi kwa 11 dushura kandi gusura ko umugabo yitwa Kevin De Bruyne agaruka nyuma yuko amaziga yatereka muri equipe ya Man City. Igaruka rya Kevin De Bruyne nivyo rafise cyo rifasha Manchester City mugabo cyo kuri atanguye kugera ko umugabo asohoka muri equipe ya Manchester City biragoye kuno muso nyumvisha ko Manchester City bandanije gutegura ubugi gomba kuba idafise De Bruyne yagaruka bakishima gusumba gutegura kumusubiriza biragoye c'est pas n'importe qui azosubira KDB mugabo ni projet gomba kubaho uno musi biriko biraba catastrophique KDB kuva mu ntango za saison na turiko turamubura cyane kandi ibimenyetso vyerekana ko dushobora kumubura cyane gusumba uko twahora tumura rero nibaza ko kugaruka ni avantage ariko nibaza ko Manchester City yarageze ko biga projet yo gusubiza umugabo yitwa KDB gusumba uko kwama batubwira ngo agiye kugaruka twitege iki Haaland yabuze ibisindo kwera KDB badari n'ibindi bigiye bitandukanye akana kajagari muri projet nimba Guardiola akiri mu menyereza wa Manchester City n'imiburi n'imyaka 3 projet yo gusubiza KDB nagende kwa Barcelona kuremo Lopez kuko Florian Wirtz bigaragara yuko no munsi hari proche na Bayern Dominique amahirwe menshi nayo kwisanga muri Bayern Dominique ariko ariyo Xavi Simons bro akiri ntizanye muri equipe ya RB Leipzig bro Simons sisi no mugereranya na Lopez no banda mu buri isoni kubera amaze kuba experimente n'umwana novuga ngo kandi nawe ni produit ya Ramasia Simon no muza amaze kuba matire muri equipe yariyo yose yisanzemo n'umukinyi mwiza mugabo Simons ashitse muri equipe bisaba ko bategurwa na Lopez biba mwiza gusumba Simon mu ntumbero yo gusubira Kevin De Bruyne mugabo no munsi nimba Barcelona no kurondera Lopez umva ni kigereranya kuko sindi sirko Barcelona yotanga Lopez no munsi ariko Lopez nimba umurondero kamurondero uzi ko vise Pep Guardiola kuko Lopez ategerezwa gushika kwa Manchester City arategurwa inyuma yo gutegurwa rero aprezina Nedeza umwana ucitangura ko nati twararonse n'imiburi nubwo atoduha ivyo KDB yaduhaye twasubirize wazo bitanga birashoboka ko garuka ariko uno munsi Pep Guardiola yaje kubazwa muri press conference imbere yuko bava bakira equipe ya Tottenham Hotspur nako irave bakira muri Carabao Cup ati j'aimerais vous le dire mais j'aimerais surtout le savoir tanifuza kuyobwira ariko nifuza kandi no kubanza kubimenya je ne sais pas navyonzi mugabe iconzi cyo nuko KDB yumva neza myimenyerezo ko yavuze ati 60 000 à l'entraînement mais pour arriver au niveau dont nous avons besoin en compétition quand il faut frapper là il a encore mal ti mugabo kugira ngo agire ku rwego twifuza mu mayiganwa kwa bafise biracagoye yateye umupira no musa aracumva ko wabaye il ne se sent pas bien et Kevin doit se sentir bien pour exprimer l'immense talent qui est le sien. Ti Kevin De Bruyne ategerezwa kubanza kwiyumva neza kugira ngo ashobore kuba duhico ubuhinga bwiwe afise buri capable yo kuduha. Nous pensions qu'il allait revenir plus tôt mais c'est pour cela que je ne suis pas docteur. Twibaza ko agiye kugaruka vuba ariko je sindi docteur. Sheri byaje kubamenyesha nubwo ngo mujanye nigaruka rya Kevin De Bruyne uni Pep Guardiola ndetse na Kevin akora ibimenyereza bukebuka ari kurumva ko n'undi rwego rwiyo kugira ngo ashobore kuba yogaruka hataragira Arsenal ikomeje gutakaza abakinyi ariko umugabo yitwa Michael Arteta ati
imvune witwa Gabriel Magalhaes ntabwo ari imvune ikomeye cyane ashobora kugaruka vuba nyuma yuko equipe yaratakaje abagabo bagiye batandukanye Sakana Bonye yagarutse muri weekend Martinelli nawe ntayameze neza equipe kandi kabitarigira umugabo witwa William Saliba wahawe ikarata itukura azora amaringiro zigera kuri 3 adakina kuvuca uvunikisha Magalhaes muri bujya buryo byashira mu muhunga mu mugunga bana equipe na Chanchera mu defense centrale yariburanye ariko nibaza ko inkuru ushobora kuba nziza kuri Arsenal nyuma yuko bo basanze imvune mugabo witwa Magalhaes sinzi ko abonye deuxième partie ya Liverpool na Arsenal bijya Liverpool yari yagowe mugabo habaye remplacement force zibiri ku ruhande rwa Arsenal yego umugabo witwa Gabriel Magalhaes nukuvuga ngo Magalhaes amaze kuba experimente ku buryo tubuze William Saliba akazi kose ko muri defense itatu gatuma wenyene nukuvuga ngo experience ya Magalhaes no buryohe amaze gukura muri experience bagabura nabo umugabo witwa William Saliba imaze kuba nyinshi cyane yarasohotse asohoka babaye hacasohoka babaye iyindi erema yari dangereux yari kurafasha equipe cyane Julian Timber bica bituma equipe ya Liverpool yisanzura yisanga mu rukino rero no musi kubura Gabriel Magalhaes uzi ko buze William Saliba des amis Arsenal ifise abakinyi benshi beza wokinishamo Benjamin White ugakinisha Ricardo Carafiori canke Jacob Kivio yego mugabo kubura Saliba ameme tukamuburana na Gabriel Magalhaes encore na Odegaard adahari biba bigoye cyane mugabo icyo kwa Odegaard coco caratorewe umuti defensive my equipe Arsenal Mikel Merino ateye ubwoba nivyo ntiteye ubwoba ku rugero rwa Odegaard mugabo Mikel Merino ateye ubwoba equipe Arsenal kugeza ubu ni equipe yatweretse ko yaguye effective yabo kandi biriko birabakometsa parce que bari muri periode nyereka ko Arsenal uno mwaka baratwara igikombe bakimerita niba tagitwara bazoba bananiwe gitwara kubera bouleversement bagi barahura nazo mugabo gatwara igikombe bazoba kimerita kuko no musini Arsenal kubwanje tagi bigoye kwiba affecté cyane nko mu mwaka wa era ngo nuko yabuze Saliba parce que effective barayaguye equipe sa defenseur bagira kuri batandukanye barwego gwiza raba niveau ya Timber raba niveau ya Ben White niveau ya Magalhaes n'uwo Saliba raba niveau ya Carafiori n'abandi bagira batandukanye equipe ishobora kubura bamwe bivaye n'imvune equipe ishobora kuvunikisha hamwe n'abandi ariko Nina Arteta amaze kumenya ubujya brikora yakorukanye ubwo bitwa tomo partie ku numero 2 akina match nziza Median nivyo karabura Odegaard karisova uno muskibazo Arsenal agifise n'ubundi abuze Saka equipe irahungabanye niwo mukinyi wenyene mbona musi biko biragora gusubiza kuko niwe twabonye equipe irabura bikagorana kandi muri secteur offensif byanze kamusubiriza rero nibiye bigoye kuri Arsenal yavunikije abakinyi bayo abandi bikira bare equipe bataragaruka kuri niveau yabo kandi yitwa kwigeze mu kwezi kwa 11 ari ukwezi kugoye kuri Arsenal barakina Newcastle ku munsi wa gatandatu barakigwa na Inter Giuseppe Meazza ku munsi wa kabiri muri Champions League nyuma yaho barakigwa na Chelsea Stamford Bridge garagaza ya 10 bache bakira Nottingham Forest bache baja kwa Sporting Club de Portugal bache bakigwa na West Ham kono kwezi kwa 11 mu kurande kwa Arsenal singino koze komeye Premier League of Newcastle of Chelsea of Nottingham of West Ham this is Premier League Champions League of Inter Milan of Sporting kandi yose bazosohoka Premier League ahantu bigusabira kuba warubatse effective Premier League iragoye kuko La Liga mu gihe Premier League baje muri Boxing Day La Liga nakaruhuko ariko ibiruhuko vyo muri Noel muri Premier League biratangura ahubwo match zikeshin nuko kuri equipe ya Arsenal de Gunners turi kumwe na Ami Global Burundi bana baragufasha gupakira container yuzuye birumvikana ko nka sute cyangwa se umuntu ashaka kuzana container arashobora kwitura Ami Global Burundi baragufasha kandi gupakira imizigo yawe mu mvange cyo bita groupage abantu reba badafise uburyo bwo kuzana container barashobora kubashirira hamwe hama bakuzuza container nta numwe akumiriwe barafasha kandi koronka visa y'abadandaza bagiye kurangura hanze barafasha kandi gushaka ku masoko atandukanye mu Bushinwa kuronka ibintu barondera mu buryo bwihuse baragufasha kandi koronka invitation ivuye muri societe yacu ifise ikicaro mu gihugu cy'Ubushinwa kugira ngo bagende gusaba ama visa bafise invitation ni cyitwa Booking Hotel barayibafasha bakayibakorera ibiciro byabo rero bikaba biri hasi kandi nta mara document bagusaba bonye n'ubwo barazisabira bakaba ari basanzwe bakorera mu gisagara ca Bujumbura quartier asiatique Boulevard Melchior Ndadaye kuri immeuble business première étage imande ya Hora RPA
nimero yabo ni 61 90 55 cyangwa se 71 99 cyangwa 72 13 korana na Ami Global Burundi ube umwe mu barangura mu gihugu cy'Ubushinwa bitagoranye. Yes, birumvikana kandi turi kumwe na Kaze Abroad Consultants Limited aho navuga ngo bagufasha kwifuza kuja kwiga makaminuza yo hanze na cyane mu gihugu cy'Ubutaliyano, ariko kandi birumvikana ko nyuma yo kubagana baragufasha navuga ngo kuba bokurira amahera y'ishure, baragufasha kuba bokurira bourse zo muri master, birumvikana ko bagwa aho kuba birumvikana ko bagwa argent de poche cyangwa se amafaranga ku mufuko agera ku 10,000 by'amanyaburaya. Birumvikana yuko uronka uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu cyacu cyose cya Schengen byoroshe. Birumvikana yuko uriha amahera ya service ari uko waronse visa gusa. Iyo ni Kaze Abroad Consultants Limited aho navuga ngo bagufasha ibijanye no kuja kwiga hanze. Ushobora kubasanga navuga ngo kuri email yabo ni info@kazeabroad.com canke marondere kuri WhatsApp canke kuri nimero isanzwe 3613 208 canke 66 646 iyo ni Kaze Abroad Consultants Limited. Turi kana Dreamhouse amatelefone meza cyane bagufitiye, birumvikana ko ari amatelefone ngo kumisha ubwo bitandukanye n'ama accessoires nk'ama pochette, ama blendage, ama smartwatch, ama sans fil cyangwa avec fil, barufite kana modem wala speakers cyane, ama AirPods meza, ama casquette meza n'ama camera de surveillance meza. Basange muri Rompero ya Kera FSCF imbere ya Régie des eaux bureau commercial ndetse no ku agence yabo nka Connect Siège et Compte Vendeur Amitié Limited Big Shop ndetse no kuri Natel. Telefone 39 ubusa gatandatu mugena Facebook yabo bitwa Dreamhouse Burundi.